gusenga. Habari gani? Nagomba muri kano kanya umuntu adafise ibisebe canke ibikomere mu maboko dufata umwanya w'iminota nk'itanu tugire ruwanje na ruwanje umuntu akomera amashimana dutambe gatoya mbere yuko ninjira mu ijambo ry'Imana. Bamwe bifashe gutya abandi bifashe gutya. Nagomba ndababwire ngo sogokuru wacu yadusigiye kuba abantu bahagarara neza no mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Haleluya, haleluya. Rero muri kano kanya rero umvize ko amaguru ameze neza, duhimbaza Imana nk'iminota 5 canke 7 kandi uze gusimba uri ku ruhande ntakugore. Duhimbaza Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Kubaha Imana ni ikintu gikomeye cyane. Nimba hari ibintu wokora mu buzima, nimba hari ibyo woherako, nimba wohera nawe wotangurira, ikintu cya mbere mu buzima bwawe ubanza ugira ubuzima bwubaha Imana. Nico ndakwifurije cya mbere mu buzima. Ndakwifurije kubaha Imana. Ndakwifurije gukunda Imana. Abantu bariko baratigita cyane barondera ubuzima birukanga, barondera uko babaho ejo. Imiceri ireze, ibiharage bireze, ikawa zireze. Abantu bariko baratigita basarura. Ivyo ni ibintu vyiza, ariko ikintu cya mbere ivyo uzoba uri kurakora vyose, aho uzoba uri hose, ivyo uzoba uri kurabamo vyose, ikintu cya mbere ndakwifurije kugira Imana iya mbere mu buzima bwawe, guha agaciro Imana. Haleluya. Naho uramba imyaka n'imyaka
irarama iraba hejuru. Hagi bivuze ngo ndiko ndarya ivyo mw'isi ariko iwacu ni mu biguruka. Haleluya. Iwacu ni mu biguruka. Rero natwe turiko tubaho mu buzima bwo ngaha mw'isi. Ubuzima umuntu amara mw'imyaka mishanye mikeya. Usaye mu gitabo ca Filipi 3:20. Ijambo ry'Imana avuga ngo iwacu ni mwijuru. Iwacu ni mwijuru, ahantu kurengana gusa. Rero niba nakubaza ngo iwanyu nihe, uzobishure uti wacu ni Filipi. Ibarabara rya 3 inomero 20. Uzashaka kubishura uko nyene. Kuko iwacu si mwisi. Ibitubamwe twe tukambara nibidushoboza muri uyu mwanya mutoya kugira ngo tubeho dushobora guhimbaza Imana, dushobora kuyitambira, hanyuma nyuma y'igihe tugasarurwa. Rero uri mwisi ivyo ukora byose ikintu cyambere ubaze wubaha Imana. Reka tuvugane ku nyungu ndwi dukura mu kubaha Imana. Inyungu ya mbere dukura mu kubaha Imana bidushoboza kugira umutima usaba imbabazi. Iyo wubaha Imana ndagumuzurandika ibyo bintu bufite aho wandika. Iyo wubaha Imana ushobozwa kugira umutima uca bugufi ugasaba imbabazi. Ni ikintu gikomeye cyane. Urashobora kugwa mu ngorane ukihenda ugakora ikosa. Ikibi nukuguma muri iryo kosa mbere ukagihaya. Ukihaya ko washoboye gukora ikosa. Ariko iyo twubaha Imana niyo umuntu yihenze gatoya aronka umutima wo gusaba imbabazi kandi bivuye ku mutima. Gusaba imbabazi bivuye ku mutima. Usaba imbabazi Imana, usaba mugenza w'imbabazi ariko aronka umutima usaba imbabazi. Utarinze kuyayevyeko, utarinze kurenzako, ugasuka umutima wose mu gusaba imbabazi. Apana kumera nk'uraho yari impene arayimara ayihejeje acagenda gusaba imbabazi ku mukozi w'Imana ko yipfuje ikiziriko. Ngo nukuri ngo jewe ngo ndasavye imbabazi ngo nararenganye hano ku impene ziritse ngo ndipfuziriko. Kandi aho impene yose fye ndagutumye kwicuza, ndagutumye gusaba imbabazi Imana, ndagutumye gusaba imbabazi wacumuye kugira ngo umutima wawe uhore wejejwe. Akakugoye ubwima ati Imana mbabarira, neje ubwima ati mbabarira, ugira umutima uca bugufi ugasaba imbabazi iyo vyakugoye. Rero nico ndiyo nyungu ya mbere dukura mu kumenya Imana. Amaso yacu aruguruka tukabona ibitari vyiza, tugatandukanya ivyimbura kimazi n'ivyingirakamaro. Tukamenya gutandukanya amabuye mu muceri naho byose vyoba vyera. Ndakwifurije kugira umutima cha bugufi usaba imbabazi. Iyo ni nyungu ya mbere dukura mu kubaha Imana. Nashaka kumbwira uwo mwicaranye utigira umutima uca bugufi usaba imbabazi. Umumbwirire nizera ko yakumvise kandi nizera ko nawe wanyumviye ukamubwira. Nimba utamubwiye subira umubwire uti ndakwifurije kugira umutima usaba imbabazi. Hanyuma ikigira kabiri kubaha Imana bituzanira bidushoboza kugira imigenderanire myiza. Imigenderanire rero, imigenderanire ya mbere ni hagati ya wewe na wewe nyene. Iyo wamenye Imana, imigenderanire hagati yawe na wewe nyene irakomera. Hari umuntu yakoze ikosa muri kahise haciye imyaka 15 mugabo nubu ataribabarira. Nimba Imana yarakubabariye ni waki
z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niwakira imbabazi z'Imana. Reka ko muri kurituka kuri misi yose ngo ibintu byabaye ko naravuye mu bantu narabaye ruvumwa simwiriwe ukitukagura ukicokora ukivumagura umwaka wa mbere umwaka wa kabiri wikumiriye witukagura ahoka mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo cya Zaburi cya 30 umurongo wa 5 ngo imbabazi z'Imana zamaho igihe cyose umuntu agihumeka. Hakira imbabazi z'Imana, hakira imbabazi z'Imana ubugira kandi. Haleluya! Niwibabarire nawe waracumuye. Ndabona umuntu yigunze ari mu kabonge yakagumyemwo kubera ko sabigeze kugwamwo umunsi umwe. Ongera kunaguka ubugira kandi, ongera kwambara inkomezi ubugira kandi, ongera kuba umuntu ubugira kandi, ongera gukomera ubugira kandi, ongera guhagarara ubugira kandi, hanyuma ongera kugurukisha amababa yawe. Niba umushatsi waravungutse niwongere kumera mu izina rya Yesu Kristo. Subira upfotwize mu izina rya Yesu Kristo. Haracariho imbabazi z'Imana ubugira kandi, ziracariho. Imigenderanire ya kabiri ni imigenderanire hagati yawe n'Imana. Sinzi ibyo wakoze muri kahise gahunda gahunda kubwire ngo urukundo rw'Imana ni rwinshi cyane. Na n'uyu munsi Imana iracagira imbabazi. Imigenderanire yawe n'Imana niyongere gukomera ubugira kandi, akira imbabazi z'Imana ubugira kandi. Imigenderanire ya kabiri ya gatatu ni imigenderanire hagati yawe na mugenza wawe. Nimba hari umuntu wacumuye ko ukaba utaramusaba imbabazi uramushikira umubwira uti birangirire ngaha. Nimba hariho n'uwagucumuye ko umubabarire utaranasabwa imbabazi nago mubwira uwo mwicaranye uti babarira utarinze gusabwa imbabazi kandi mumbwirire ngo warononekaye. Ongera ukira mu izina rya Yesu mubwira ndabibara uti babarira utarinze gusabwa imbabazi. Haleluya! Imigenderanire hagati yawe na mugenzi wawe niyongere gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Nimba hari umuntu umwe watandukanye akaba yaragiye kwenda ukajya kure, haba mu by'ivyiyumviro haba mu by'ikirere, ubisi yarabyoroheje uheze ku mugoroba umuhamagare umubyuti bya bindi byaheze. Haleluya! Nimba ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe mwatandukanye kumugabo uza kumutelefona umubwira uti utubyo turabandanya umugumbira umubwira uti twubake twongeye twubake rugwe n'izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Hagati yawe na mugenzi wawe nibe bishasha ubugira kandi. Ndasura mu ubugira kabiri hagati yawe na mugenzi wawe nibe bishasha ubugira kandi. Ndasubira mu ubugira gatatu hagati yawe na mugenzi wawe uko mwatandukanye kose nibe bishasha kugurukondo rw'Imana no kubwo kuyubaha no kubw'imbabazi zayo mu izina rya Yesu Kristo. Ahora kubigenderanira igira kane rero bizoca vyoroha kubera ni hagati yawe n'ibidukikije. Ubwo rero byo bizoca bimererwa neza. None ufise imigenderanire ikomeye hagati yawe n'Imana, igakomera hagati yawe na mugenzi wawe, igakomera hagati yawe nawe wewe, hagati yawe n'ibidukikije. Nibica vyoroha none. Imana igushoboza ubugira kandi ndabikwatuye ko ongera kunaguka ubugira kandi. Kubaha Imana bikomeza amasezerano hagati yawe n'Imana. Ndakwifurije ku isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana ikintu gikomeye cyane. Dawidi yarabivuze muri Zaburi 23 ngo Uhoraho niwe mugere wanje sinzokena, ngo njagiza mu cyaro cy'ubwatsi butotahaye, ngo arongora inzira zanje kubw'izina ryiwe, ngo se amavuta umutwe ngo igikome cyanje kirasesekaye, ngo
dushobora ko gituca urupfu ngo kizogira ikibininya ngo kurangwa ari kumwe nanje ngo nukuri ngo ivyiza n'imbabazi bizonyomako imisi y'ukubaho kwanje nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho. Yohana 14 Yesu agiye mw'ijuru aravuga ngo ndabasigiye isezerano ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzoba abariho muzoba. Iyo uriho wubaha Imana bikomeza isezerano hagati yawe n'Imana. Ndakwifurije kugira isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana rikubeko ubu umunyamasezerano. Naho umuntu yo gusezeranira gusa biratera intege kiretse Imana. Turi mu masezerano y'Imana abamenye Imana. Turi mu masezerano y'Imana abubaha Imana. Nico gituma n'igihe tuzopfa tuzosinzira rizoba rirembo gusa tuzoba twimbukiye mu gihugu cyacu ciza. Dawidi yarabivuze muri Zaburi 19 aravuga ngo naho urukuba rwanje ruriko rurabora ngo ndabona ngo umwami wanje kandi ngo ndamushikira ngo nzomwibonera ngo amaso yaje azomwihweza kandi ngo nta wundi nzoraba. Uwo niyo we ko abivuga muri hariya mu gitabo ciwe ca 11. Haleluya. Muri yo 19 b'umunyamasezerano. Rero kubaha Imana bikomeza amasezerano hagati yacu n'Imana. Nivyo iyo twumvise urupfu turatinya mwese agatinya, ariko nagomba ndakubwire ngo inyuma y'ubuzima tubaho hari andi masezerano yo kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Ndakwifurije kuzimuka mw'isi wisaziye kandi uze wimuke mw'isi wigira mu bundi buzima bwiza bwo kubana n'Imana. Ubwo Imana yarabusezeranye. Yohana 3:16 ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi ubwo twita umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Abubaha Imana bafise ayo masezerano. Haleluya. Ndakubwire ikindi gikurikira kigira kane. Kubaha Imana bitanga amahoro. Igihe Yesu yazuka ikintu cya mbere yahaye abantu yavuze ngo amahoro abe muri mwebwe. Ndakwifurije amahoro y'Imana kuri no mugoroba. Woba wari usanzaye wumva udafise amahoro, ibi yabuze mw'isi birahari, ariko akira amahoro y'Imana ubugira kandi nimba wubaha Imana wakira amahoro y'Imana. Amahoro atandukanye n'umutekano. Amahoro ni ikintu cy'umuntu, ni ikintu umuntu agira we wenyene akumva arafise amahoro n'igihe ibiyamubuza byari byuzuye. Umutekano ni muri rusangi, ariko amahoro ni ku giti cy'umuntu. Amahoro y'Imana kubeko kuri uno mugoroba. Pawulo arabwira ab'Ifilipi 4:4 nyene arababwira ngo nimunezerwe, ngo ndabishyira mu bugira kandi nimunezerwe, ngo maze amahoro tukumwe n'umuntu wese ashibamira imitima yanyu. Nezererwa mu Mana, nezererwa muri Kristo Yesu. Ayo mahoro nuzoyoronyeshwa nuko ufise V8. Ayo mahoro nuzoyoronyeshwa nuko wambaye costume nziza. Ayo mahoro nuzoyoronyeshwa nuko ufise ukuboko guterura ivyuma. Ayo mahoro nuzoyoronyeshwa nuko uri umunyakaranga cyane. Ayo mahoro uzoyoronyeshwa nuko wubaha Imana gusa. Haleluya. Utubasha Imana tuzoyaronka amahoro Yesu
sama arutayo narinzi none ngenda habona kuko nize kwize amahoro Sama arutayo narinzi none ngenda habona kuko nize kwizera amahoro yes arutayo narinzi none ngenda habona kuko ni Hallelujah. Birashoboka nubu ukawumva atamahoro ufise. Mpagaze ngaha kuri podium ndi mu bubasha bw'Imana mvuze ngo rimwe kabiri gatatu akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Abamenye Imana akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nibyo yakubuza nibitsindwe Yesu umwami w'abami yaranesheje. Akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ayo n'amasezerano y'abamenye Imana, ayo n'amasezerano y'abubaha Imana. Kuri uno mugoroba w'izi saha nyene isaha 10:54 ndakwifurije kubaha Imana uhereye ubunyene. Ayo mashina y'agahemo navuze amashi y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ayo niyo navuze. Ayo siyo navuze amashi y'Imana aremye ijuru n'isi. Ihabwe icubahiro ibihe bidashira. Yesu yarazutse. ni muzima. Hallelujah. Yesu yarazutse. Ubu ni muzima. Ubu ni muzima. Ubu ni muzima. Ubu ni muzima. Hey, hey, hey. Ubu ni muzima. Ubu ni muzima. Ubu ni muzima. Reka ndakubwira ikindi kigira gatanu. Iyo twamenye Imana biratugaburira. Iyo twamenye Imana biratugaburira. Dawudi yarabivuze muri Zaburi 37:25 yavuze ngo uhereye nkiri mutaya ngo ndashaje ngo sinabonye umugororotsi w'Imana yagize gute sabwe yahebwe cyakuru byaraguye urugendo rugira gute abubaha Imana ntibasegerereza nabo ababara basegerereza Imana irabagaburira kuko bayimenye kuko umuvyeyi agaburira umwana. Hallelujah. Nusubira kurya ibyo kurya biciye mu busuma hariho ivyera bitunganye bitangwa n'Imana. Yesu yarabisubiye muri Matayo igice cya 6 uhereye hajya ku murongo wa mbere ukabandanya ukamanuka yaravuze ngo nimukiganyire ibyo kuzojya cyangwa ibyo mwambara ngo nimba ntunga ibikona n'inyoni ngo mbega mwebwe ngo sizobatunga mwaba ukwizera gukemwe ashashaka bivuga muri Matayo
nuhumure nuko niwite guhoraho. Nashaka ukinyakora mugenza we gatoya mugihe uti niwite guhoraho mu kinyagakoko uti niwite guhoraho. Haleluya. Niwite guhoraho. Hariya muri tiribina hirya mutera gakoko uti niwite guhoraho. Niwite guhoraho. Kumenya Imana biratugaburira bikatwambika. Haleluya. Haleluya. Niwubaha Imana uhera y'umunsi wirabira ingana Yesu agira neza, wirabira ingana Imana ari Imana nyamana itabesha. Ngwino wumvirize ingene Yesu agira neza atagira urubibe. Ngwino wumvirize ingene Yesu agira neza atagira urubibe. Ngwino wumvirize. Nka yamfyisi yari mu vy'imigenzo ngwagiye kwihana nguravuga ngurumva sinzi nimba yihanye kwa patiri cyangwa kwa shehe cyangwa kwa pasitori. Ivyo ntubimbaze. Ico numvise gusa ngagiye kwihana ngurumva jewe ngo nukuri ngo mukozi w'Imana ngo naramaze intama z'abadi n'impene ngo iyo baziziritse ngo mba ndayibonye nkaca nkecura ngo nigufa sisigaza ngo none musabire kumana ngo mbabarire. Hanyuma nguri kwirihana ngo cyazabira zirengana nkiyo hirya intama ngo impene ngo hanyuma izumvise mukozi mbona bari yitunganya ngo urumva rero ngo vyukuri ngo ugerageze ntuzosubire ngumva nayo wararengeje. Hanyuma ngo cavuga ngo nyarutsa mukozi w'Imana izicikeze ndazumvise zirengaye. Ngo nyarutsa ntizicike ndumvise izindi. Oya sivyo navuze byo kubaha Imana. Kubaha Imana nukuyubahira kureka ikintu cyose kitari mu bugombe bwayo. Turi kumwe abo tukwiye muduze ibiganza. Ndabona turi kumwe. Kubaha Imana nukureka ikintu cyose kidahimbara Imana kitari mu bugombe bwayo, ari imvugo cyangwa igikorwa cyangwa ibyumviro bitari bizima ukabihagarika mu ntumbero yo kubaha Imana. Icya gatandatu nico ngezeko. Kubaha Imana n'uburinzi. Kubaha Imana n'uburinzi cyangwa se protection. Iyo tubaha Imana tuba turinzwe. Nimuhumure turarinzwe. Haleluya. Kubaha Imana n'uburinzi. Usaya mu gitabo cha Yesaya 40 uhereye ku murongo wa 3. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho muzoca mu nzuzi ntizizobarengera, naho muzoca mu muriro ntuzobababura, n'ayandi majambo menshi. Iyo twubasha Imana tuba turi mu kurinda kw'Imana. Haleluya. Indwi, kubaha Imana bidushoboza kugira ubwenge. Imigani 9 umurongo wa 10-12 gushaka 12 haravuga itanguriro ry'ubwenge nukugira gute? Nukubaha Imana. Ushaka kugira ubwenge bwinshi, ushaka kugira ubwenge bwinshi nabigusubiriyemwo ni wiha Imana. Ni wiha abapfumu bazokurisha imizi y'ibiti, bazokurisha amagufa yumye, bazokubwira ngo ntusubire kurara mu nzu warubatse etaje iruti rya province utugenda kwibera mu gikoni inkoko ngo tureke imyumbati gusa. Bazogukina nk'urubugu, bazoguhiga ufugendera mu ipataro cyangwa mu ikanzu
bakubuza gusubira kuyimesa ucuguma wiyagaza inda kandi ufise imyambaro myinshi. Ni wiha Imana iri kumwe nawe izokugwanirira ubwenge bwa mbere no handi uzobukura atari mu kubaha Imana. Kandi ni wubaha Imana ntuyubahe bya bindi byo kurenza ko gusa ngo uyubahe uri mu magogwa ngo urumva jengo muri iyi minsi ngo Mana ngo ntabara ngo numva ngo merewe nabi. Hamumerewe neza ukaca wiyambarira ikabutura ukaca wigira. Ariko wubaha Imana uyiha icubahiro. Ngomba ndabatere agakuru. Mu by'ukuri aho agakuru ibyo bintu ntivyabaye. Ntivyabaye ibyo bintu. Ngomba gusaka gutwenza ariko kakwigishije. Sinzi kubesha ku byo bintu byarabaye kweli. Haleluya. Ninakeneye kumva aho gakuru. Okay. Nakakuru katabayeho mugabo kigisha. Kandi karatwenza. Murada ko batubuje kurya inyama muri no minsi kubaga impena ni inka. Ngira ngo nta mabara tubujije abantu bazivuga cyane kuko ziri hake. Hanyuma abagabo babiri bari batunze iraro ry'ingurube barazishora gusa ntibazige. Ariko bumse bakumbuye akanyama barumvikana bati reka basi tubaga ingurube naho tayikunda twumve turakumbuye akanyama. Barabaga imwe bayiriye bayimaze isigaye batabaza ati ndababonye basha mu nkunda mufise ingorane. Ati ndabahinyuye kabisa mufise ingorane muca mundondera mu bihe byo mushwe no mundondera gusa. Yo niturondera Imana turi mu bihe by'ingorane gusa, ariko turondera Imana n'igihe bitameze neza. Turi mu ngorane dusenge turaraniwe duhimbaza Imana. Tuvuga Imana uruwera. Ngivye ibintu indwi nabahaye nabateguriye vy'inyungu zikubako iyo wubasha Imana. Narimvuze ngo abakiri ijambo ry'Imana baryumvise mwese Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane.
Igihe